mbere igenekerezo rya 28 gitugutu 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba ririmwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Bururi na Makamba aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazuba ari mu ntara ya Bururi aho ipimo rizoba kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hategekanya ko hazogwa imvura harimo n'imituragaro hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura na Rumonge. Mu ntara za Makamba na Rutana naho nyene hatekanywa ko hazogwa imvura kiretse mu ntara ya Makamba aho hazoba harimwo imituragaro. Ahasigaye hakazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya kiretse mu ntara ya Gitega na Bururi aho hazogwa imvura. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoba biri kuri degrees Celsius 32. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 11 n'iminota 39 rirenge isa 12 zibura iminota 8 zo kumugoroba. Akaba ari ngaha hagarukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere mwateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tirojinka ayabashikirije naho utaha.